ko Alonso twoyibutsa yuko habaye iki habaye ukuba bagira umukinyi yaranze saison Lamine Yamal marka imuha agashimwe no saison ya bafatiye kuri saison ya La Liga canke bafatiye kuri saison ya La Liga saison ya La Liga saison 2024-2025 bo arakamerita Lamine Yamal arakamerita bivanye no kungene novuga yahetse Barca mu surtout novuga ku bikombe yagira atahukana yarabaye decisive cyane ku mafinale novuga Barca yatahukanye mu gutsinda Real Madrid uravye kungene yabaye efficace no mwana uravye kungene yigaragaje novuga mu nkino zimwe zikomakomeye bikagara ukabona nibyo ntihari habuze abandi bakinyi muri Barca bakoze byiza bahagaze neza kuri statistique gusumba no mwana ariko no mwana haraburyo novuga yazanye akatushe novuga kadasanzwe muri FC Barcelona rero nibaza yuko bafatiye kuri ico kintu Marca n'ikinyamakuru cicegamiye cyane gose Real Madrid ariko ntawuhisha umwotsi nziri kirasha baje baravuga bati uko biri kose naho wo bicikira novuga ibikorwa bya Lamine Yamal atuko biri kose turabona yuko uyu mwana yakoze vyiza Marca rero imuha agashimwe nk'umukinyi yaranze saison mukinyi mwiza ati uyu mukinyi kabisa yarabaye mwiza ntawo bideha ati tumuhe agashimwe Lamine Yamal rero hariya aherutse guhabwa inimero zigera kuri 10 hariya mu Rwanda mu mugwi wa FC Barcelona ati wewe ni kabisa umeze neza gose yes nuko tubandanya n'andi makuru Alonso reka dusimbe ku makuru yandi ku makuru y'umugwi wande wa Newcastle mu Bwongereza Alonso uyu mugwi n'umugwi ubona yuko ivyabo vya transfer piriko biracanga abantu kweri n'umugwi uherutse kuronka qualification yindi kuri uburongozi nk'umumenyereza Eddie Howe abashikanayo ibayico ya kabiri ari nk'umumenyereza head coach rero aba ni bamwe bafise abanyamitungo bakomeye aha ku mugabane w'isi kabisa nimwe mu equipe ifise abanyamitungo bakomeye hawe kwa Man City nkuko kutwumva kwa Paris Saint-Germain ariko Alonso tukabona uyu mugwi arabakinyi sezo yaheze yifuza twarabonye umukinyi bararondeye umukinyi Bryan Mbeumo ariko Manchester iraza yo ishiramo inguvu Newcastle yo nibuza amafaranga yiteze utunyoni Mbeumo baramutwara muri Manchester United kuri Liam Delap wo muri ikipe yitwa gute yavuye muri Ipswich Town bamurondera biteze utunyoni hirya no hino Chelsea iraza fye iramutwara barajana kuri Joao Pedro muri Brighton ariko bavuga ati Joao Pedro cyako kumuzana ibiki Chelsea City twabonye yuko mwebwe mutazi zo murimwo baramusimbanye bacha baravuga ati twumvise yuko uyu mukinyi Alexander Isaac ariko asaba ibintu vyinshi muri uyu Bugwande wa Newcastle Liverpool kwiramurondera bacha bavuga ati reka turondere Igor Ekitike mu gihe uyu Alexander Isaac yogenda Igor Ekitike tuba tumuronse Igor Ekitike Liverpool fye iramutwaye na Mateus Kunyanya niko bagize baravuga ati uyu mukinyi turamukeneye tumuzane Manchester United ati mwene muzi byo murimo babara musimba bari bamukeneye baravuga ati uyu mukinyi nyuma ni mwiza kuko aba ba long staff basohotse turashaka yuko tumuzana mama we Real Madrid ati mwene muzi byo murimo ibiramuzanye uno munsi Alonso uyu mugwi bivugwa yuko n'uyu ubu Alexander Isaac ariko basaba ibintu bikomeye bivuga ko ashobora kuva muri uyu mugwi bo yamanze kumenyesha no equipe yuko ashaka kuyisohoka kuko kuri Isaac Liverpool naye yacigaruka muri yes yacigaruka uyu mugwi nubona yuko gusa cyo mbona kipe ya Newcastle ashobora kugora cyane gose Isaac ikamuzibira
Sirtifatiye ku mahera bariko bamushaka ko miliyoni hafi 140 na 50 urumva kuri Liverpool biragoye cyane gose je byo mbona yuko yose ura kandi gatanga amafaranga nkayo yose ku mukinyi nka Isaac baraguze kitike Isaac kandi imigwi yindi iri kuramurondera ni imigwi yo mu Barabu iriya migwi yo muri Levre barashobora gusohora ayo mahera mugasanga Isaac ntakunzi iyo ofre y'imigwi yo mu Barabu urumva kuko ariko basaba ngo 60 millions y'umushahara oya ayo bona yatanga nijo naye mvuga nti yatanze umurengera kuko bobo urumva hari amabrand bakomeye cyane gose aba Cristiano aba bangoro kanti bagiyeyo ari abantu bakomakomeye n'uyu rero nk'uno munsi Newcastle bavuga ati nta kundi turemeye izo miliyoni bakazitanga muri Al Hilal mu gukomeye cyane ariko wumve Liverpool nayo ivuga ati kubera ki bazaye muri kino gihe bivuze muri uno mwanya twamaze kugura kuzana ikiti ariko Liverpool ikazi kavuga ati uko biri kose twogira tukazana tugasora Darwin Nunez na Luis Diaz akagenda uyu mukiye turamuzana bo babagize uko Luis Diaz avuga ati turabona ko Bayern Munchen iri kurasatira gose kuduha miliyoni 80 dusoye uyu Darwin Nunez nuko zizana Napoli ziko ziragira tumusoye mubara bakamuronka ntashobora kuja munsi miliyoni 60 uyu ni neza uravyumva muri amafaranga Alonso n'uburyo ubona yuko ifise uyu umugwa Liverpool 80 millions hariko n'amabonus ushize ko izo 60 millions n'amabonus none aho urizaje nako Isaac ntiwo muza biragoye ni biharuro bicakure ariko nimugiye bosohora gusa Newcastle yabaye karanzi cambu cawe aburi mukinyi wose biyumviriye baramu mupapura kandi ni equipe itegeza gukina Ligue des Champions nyuma novuga ya l'année passée rero ni equipe yategeza kuza novuga yiyubatse ni equipe yategeza kuza imaze kuzana umukinyi umwe Anthony Elanga imaze kuzana iramaze gusohora Longstaff bamutwara muri yagiye muri Sunderland urumva rero ni equipe by'ukuri itegeza kuyubaka itegeza kuyubaka mu misi heze imigwi yiyubaka mu misi ya nyuma ariko unye equipe itaguza abakinyi hakiri kare haza kugera mu mpera abakinyi bose barangiye barangiye kurundi ruhande iki Gyökeres vyamaze kurangira rero muri Arsenal inyuma y'imisi myinshi cyane gose habazuguruzuguru Gyökeres agiye gufata urugendo yerekeze i London no musinyene arategerejwe i Londres kugira ngo akoregwe ibipimo by'amagara ku munsi wejo ni azocagirirwa test medical hama ni Gyökeres bivugwa yuko agiye guhabwa inimero 14 muri Arsenal nimero za Thierry nimero za Thierry uko rero umva ko aje nkurukiza bariko bamutegura kabisa ko ari we rukiza rwa Arsenal no mukinyari ariko aravugwa imisi myinshi cyane gose ariko tayari ivyiwe birarangiye amakuru asohotse mu mwanya muto yigusa yuko saga yari hari hagati ya Sporting na novuga n'uruhande rwa Gyökeres ndetse na Arsenal kuri Arsenal bo bari babifunditse neza na neza novuga mu misi heze rero nuko masaha 28 ari imbere azoba ari 28 azoba ari kwagirwa ibipimo by'amagara yes nuko ayandi makuru ariko aravugwa hirya no hino mu mugwi wa Real Madrid bobo urazi ko ariko aravugwa ngo Fran Garcia ngo Milan sekura murondera agent wa Fran Garcia avuga ati nta biganiro bihari kandi Fran Garcia Sudandazwa n'umukinyi azoguma mu mugwi wa Real Madrid ahubwo ati umukinyi hari ya Ferramendi ati umuryango bamwugururiye cyane gose ati mtama rawo isokere ibintu byamaze gupangwa neza wewe urashobora kuba usohotse
rero ni ivyo bariko baragira kugira ngo bikomeze bagire umudubri Frank Garcia kuri uyu mukinyi Alvaro Carreras. Nuko rero muri Real Madrid bimeze murazi yuko bamwe bari muri vacances abandi harabagira imyimenyerezo yabo murazi ko Precision nabone batangura ariko harabaki bari muri vacances baba Vinicius Junior bari kumwe na Camavinga hari mu gihugu ca Brazil bariko barigyohererwa murazi yuko umukinyi Jude Bellingham yagiriwe operation kuri ca gitugu ciwe yaramaze bisagwaye azomara igihe adahari ariko ndetse n'uwitwa Hendrik nawene yavuzwe yuko azomara igihe hanze kubw'imvune yagize ariko reka rero tubibutse dusimbira muri FC Barcelona tayari FC Barcelona yafashe urugendo yerekeza hariya muri Asia muri Precision yabo murazi yuko Barca yari yavuze ati yari yategura urukino ku munsi w'Imana n'umugwi wa Vissel Kobe ariko baca bavuga ati uru rukino rero turaruhinduye ntituzorukina urumva rero ariko baruhindura kubera iki ngo amafaranga bari bumvikanye yaronse kuko bagira amafaranga bari harabona abastane equipe ikomeye amafaranga bari bumvikanye ko bazoba ari haravuga ati mwe amafaranga ntimurayari mudashoye kuyakwiza aya vyavuga ko ari hagati y'imiliyoni 16 na 20 kugira ngo izo nkino bazorukine na Vissel Kobe rero ama negotiation yabaye ku munota wa nyuma rero imiliyoni 15 zikaba rero zatanzwe mu nyuma baravuga ati tugende rero ubu ni sawa rero umugwi wa FC Barcelona ukaba werekeje hariya muri Asia na cyane mu gihugu cy'Ubuyapani bazoca no mu gihugu ca Korea aho rero match ya mbere match amikara zokina ni n'umugwi wo muri Buyapani Vissel Kobe rero azoba bakina umugwi murazi yuko waciye mu mugwi mukinyi Andreas Iniesta rero go rukino n'abakinyi aba Thomas Vermaelen barawuciyemwo Serge Sampera uciyemwo rero ku munsi w'Imana isaha 6 z'amasaha hariya ni urukino ruzoba aho rero bivugwa yuko itariki 31 bafise urukino hariya muri Korea y'Amajepfo n'umugwi wa Seoul FC hama itariki 4 zo ku 8 bazokina n'umugwi wa Daegu FC rero abakinyi batwaye ndababwire bakunze ba FC Barcelona babumve aho rero vyanabonetse yuko uyu mumenyereza wa FC Barcelona Hansi Flick yatwaye abana batari bake bo muri Barca Athletic abana bakiri bato rero yatwaye Juan Garcia barutse kugura bavana muri Espanyol Barcelona umunyegori Chesney Iñaki Peña n'uwitwa Kochen na abanyegori yatwaye abakinyi b'inyuma yatwaye Pau Cubarsí Alejandro Balde Ronald Araujo Inigo Martinez Christensen Kunde Eric Garcia Hector Ford Gerard Martin n'uwitwa Joffre akurumva ko arakana kavuye muri Barca Athletic abakinyi bo hagati yatwaye Gavi Pedri Fermin Lopez Marc Casado Dani Olmo Frankie de Jong Marc Bernard yakize Guillermo hamwe n'uwitwa Dro abo babiri Guillermo na Dro navuye muri Barca Athletic bamukiniye neza muri Zantre bavuga ati aba bana hiza kubaraba uyu Dro na Guillermo bana beza cyane gose abakinyi b'imbere ni Ferran Torres Robert Lewandowski Lamine Yamal Rafinha Marcus Rashford n'uwitwa Rooney hamwe na Fernandes aba rero ba Rooney na Fernandes uko ari bashasha n'abakinyi rero bagera kuri 30 atwaye hariya mu Buyapani ndetse no muri Korea bakine iyo pre-season bari bamaze igihe bavuga ati ntimurakwiza amafaranga ntituroza ati nayo batwari muze kabisa turayakwiza Barcelona kwifaranga Barcelona igeza atembe igeza umwasasha gushika naho byari biri previaronso yuko ku munsi wa gatatu ariho bari kwerekeza hariya bagiye una munsi wa gatanu aronse bazokina ku munsi w'Imana bati ni wakwica ati bimeze gute idirira shanje basisi igeze idiringa kwera amadiri nkayo amprisi kaziributsa mbega bimeze gute ibyunguka ate amafaranga rero tuyakeneye ejo bundi Barca yasinye amasezerano na n'igihugu ca RDC miliyoni 40 yaronse 40
bakubita miliyoni 40 Barca bagati nta kintu na kimwe dusiga mu nzira kabisa shira byose turegeranye ariko nabonye ntibyashimishije novuga bitafashwe neza na bamwe mu basitwaye babonye abakongomani babati izi miliyoni 40 muye gusesagura hari kumengo hari ibikorwa byinshi igihugu cyari kuzikoresha hata ya mafaranga by'ukuri muradekonye kabisa hata ya mafaranga yari gukora amabarabara yari gusahiriza mu mavuriro mu bindi bikorwa byinshi by'igihugu ati none muyahaye Barca vraiment equipe y'Iburaya ni mwari kuyashira muri za TP Mazembe basi romba ariko hari ico vyungura bijya bintu hari ico vyungura cyane gose kuri visibility y'igihugu ababizi cyane gose ni bene wacu hakurya gato mu Rwanda mbo uraza kubona yuko bageze kure cyane gose kujyanye n'ico gisata cyane gose yes nuko rero umva yuko FC Barcelona yerekeje hariya mu gihugu cy'Ubuyapani bazokina na Vissel Kobe ku munsi w'Imana urumva abakitwa babwiye batwaye hama itariki 31 ashobora kwa ku munsi wa gatatu cyangwa wa kabiri le 30 ndi kuwa kangahe jeudi azori jeudi bazokina n'umuguri rero hariya wa Seoul FC hama itariki 4 z'uku 8 bakine na Daegu FC wari muri Korea y'Amaja Epfo ati bagikondera muri inde muri Aziya ati ni hibi ati bavuga ati na muri Amerika tugenda ati nta kugira nta gusiga ifaranga imyanya 15 twashize abe market yabone abe market yabone 15 million kabisa barazegranije izindi 15 million kumbura ngira ngo ko bazi bahaye canke ziri mu tranche umukinyi Paul Victor tayari amaze kuvugana byaheze n'umugwi wa FC Bruges hariya wo muri Mubirigi ni Braga Braga muri Portugal nako burantunga Braga rero akaba yerekejeyo ku miliyoni zigera kuri 13 na bonus miliyoni 2 miliyoni 15 zose hamwe kandi bamugurishije bamugurishije ntabwo ari pre oya bamugurishije gusa bigeze gushiramo aka option bati mu kumudandaza twe turafise ibice 50 kuganira ubwa mbere namwebwe yes urumva ko udufaranga kwa twiganya buhoro buhoro bari kwa twiganya buhoro buhoro witwa Joao Felix yasubiye muri Benfica ku miliyoni 25 yari yavuyeyo ku miliyoni jana ari abakinyi kabisa wa floppinga kabisa miliyoni jana zose zirahiye kuri uriya mukinyi Joao Felix akiza twabona ko ari umukinyi w'igitangaza kabisa Atletico Madrid ironse nyuma y'imyaka 3 uraba ni imyaka 3 kuko amatari ine bamutije muri bamutiza muri za Barca bamutanga muri Chelsea muri AC Milan none uraba rero Benfica yisubirije ibyayo ariko miliyoni jana ari yazi kubise ku mufuko rero urumva ko abakinyi barahomba kabisa nuko bigenda muri football Alonso rero nuko ama transfer abandanya ariko tuba turaba ku migwi Paris Saint-Germain gutwara ibikombe byose ariko kusoko ntituyumva eske urubara ko ikomple neza ko yogaruka ari kwa kundi nyene ata bintu twumva vyayo hategeza kuboneka amaraso mashasha Heureusement Paris Saint-Germain equipe iri jeune cyane ni equipe iri jeune ariko arabakizwa turabakora ko bari kwararuha raba nk'ubu Vitinha ahari kuva ba Messi bakiri harya kandi yarakoreshwa gose uramusi yakinyi Marquinhos na Vitinha Marquinhos arakuye kugira urabe Vitinha ino sezo ivuye yuko yoba yasize nk'urukino rumwe canke zibiri nka Valverde rero uravyumva umukinya ararusha rero bavuga ati none ariko ne uko yoruha kose Vitinha n'ubundi ategerezwa kugumara umukinya ari amukinyi clé cyane gose wa Paris ariko abakinya Alonso iyo babuzi oya Vitinha reka ajya hagati kwa Paris ni question gusa yo mumenyereza ukungene yojera gusa squad yiwe akazara bakinisha ba match ari 13 kugira ba backup babo nabo nibo bakenewe ba backup ya barahari bahari hajya nyine no munsi bari kugwego kwa Zaire Emery none ntari hajya oya nimero 6 harya 6 canke 8 baya bazembera baca kuri 10
cyangwa abantu basatira ku Paris Vitinha Saint-Germain yari ifise urukinyi nakunda cyane gose gwitwa Danilo Pereira numero 6 gwiza urumva baragwifashisha ari inyuma baragwifashisha rugakora wasa na Dr Cloud warunya Portugal ya Portugal gwarurukinyi gwiza cyane gose Paris Saint-Germain baza yuko niki kintu bakibona barakibona uno munsi harakenerwa no bwo umudobrire mwiza wande wa Marquinhos uko nivyo urafise Berardo na Paco ariko uyu Marquinhos nawe arakwiye kuzararuhurirwa cyane ko keshi yama mu kibuga kandi ugacuraba imyaka abayi hari yanye muri iriya equipe ni myinshi cyane harakenewe amaraso mashasha ku ruhande rw'inyuma hama hariya kuri aba full back babo babiri n'abantu bakoreshwa cyane ifoko nabo nyene baronka abantu aba backup babo nihaze barakina ama match yose uyu Ashraf Hakimi n'uwitwa Nuno Mendes n'abantu inosezo bakoresheje cyane gose hagati wavuze Vitinha ariko imbere je mbona ko atakibazo ku ruhande rw'imbere nta kibazo wabitwa ba Barcola babari hajya abo barahari ba Gonzalo Ramos babahari na nikekezere magusa zokongezwa ya ama equipe kacibandanya iri ihagaze neza tusempre gukura biraba nyuma Hakimi arahari mbe Hakimadari Lucas Hernandez ashaka kumushira hariya Nuno Mendes mbega wewe kuko uraraba abakinyi babandu uvuga uti Vitinha adahari Fabian Ruiz adahari canke uyu João Neves abandi bakinyi basanzwe gose basanzwe kabisa basanzwe kuko uravye hagati mu kibuga Kanginduli nawe uvuga ko gashaka gusohora hari witwa Gabriel Mascardo witwa Kari na aba backup baba ariko Marco Asensio ashobora kumusohora na wene urazi yuko bari bamutije muri inde muri Aston Villa rero vyumvikana ariko Paris Saint-Germain nawe bavuga ati ngo barafise amakenga uno munsi kuri Gianluigi Donnarumma amasezerano yiwe amaze umwaka wose yaronse bashaka kumwongeza ariko kumbura ngira ngo ariko asaba bitagenda rero no munsi muri Paris Saint-Germain ibitugu vyaduze baravuga ati twebwe tumeze neza turafise Champions League uno munsi barafise ijambo ryo gutera ubwoba wewe bariko bavuga ati Donnarumma urazi yuko yari yavuze yuko ngo ibiganiro bizobandanya bagiye muri inde muri iyi Coupe du Monde Club ariko gushika n'ubu nkuko kuvuga ati ibiganiro ngo biri mu gitese ca mbere ati biri muri promo ati nta kintu nakime gishemeye kiravamo rero Paris Saint-Germain bavuga ati uyu mugabo ne twomwiteza kuyo kwa Mbappe binashobotse twashaka kumusohora rero bariko barabaryiza umukinyi Lucas Chevalier wa Len rero Donnarumma bati wewe nitwokwitera induru nivyo wadufashije Larijya ari umutariyano ariko je mbona bari bakwiye kumugumana n'umunyego do class yes yarabafashije byinshi no munsi Paris Saint-Germain ikwiye umunyegori nk'uyu nyene urumva rero nimba koko bashaka kubandanya bitwara neza uyu mukinyi niba muha ivyo ariko arabasaba niba bimuhereza kuko aranabikwiye kosha Paris Saint-Germain gatepu ivyo kurasaba twebwe n'umunyegori mwiza cyane umunyegori mwiza Donnarumma reka tubirindire turabe urabona yuko iriko iragira iki Paris Saint-Germain ati ubu rero turafite ya Champions League nta muntu aza dukanga nta uza dukanga twebwe utuzaniye ibi tukubwira ati wowe uraguma ngaha cye ntuguma ngaha urashobora kwigira nta kibazo rero Donnarumma aravuga ati ntituzi rero yuko bashobora kuba baganira neza kugira ngo ashobore kubagira iki ashobora kuba aguma mu mugwi wa Paris Saint-Germain kuko ngo ibiganiro kabisa ntibiriko biregereza cyane gose wewe ntariko araba kundira yuko bamuha ivyo ariko arasaba